Hello, bonjour, yambu mwese kubatanzi nitwa Audrey Muco w'Intore nkabanserukira East Free TV. Uno munsi ndabazaniye ibintu bibiri tuja kuyaga ibintu bibiri imiti ibiri. Tuja kuyaga umuti w'igitoro mu Burundi, tuja kuyaga umuti w'amadolari mu Burundi. Nkuko mubizi mwese turamaze nk'imyaka irenga nk'itanu canke imyaka itanu hafi Uburundi igihugu cacu ciza cyane kiriko kiraja mu ngorane canke gifise ingorane z'igitoro. Abantu bari mu Burundi murabizi nari mu Burundi muri 2025 kuva muri muci juin gushika muri septembre naravyiboneye jewe nyene n'amaso yanje ingorane z'igitoro zari zihari. Ubu naho hariho ingorane n'iz'amadolari. Ubu rero ndabazaniye imiti ibiri kugira ndababwire neza ni kihe kintu dutegerezwa gukora ubu nyene vuba bwango kuko birabonetse n'umuti mubikorereko kugira iyo miti ishobore gutora imiti ishobora gutora inyishu z'ibibazo dufise mu Burundi. Ubwa mbere na mbere ngoma ntangure kwanza mu kuvuga kuvyerekeye amadolari. Ni gute dushobora gutora umuti w'amadolari? Nkuko namanda bibabwira rero mu ma video nkora vyose, ivyo namanda babwira nuko umuti ndawuguhaye cyangwa umuti uhari utawunyoye ntukira. Donc c'est très important yuko ufata uwo muti kugira ushobore gukira. Uwumvirije gusa cyangwa ukawuraba gusa ukagumiza uko gushika naho expira, ntufate ingingo zibereye kugira ushobore gukira. Uwo muti urakubera ibibazo kandi ugasanga ntukuvuye, ahubwo ugumye uremba ukagumuremba hagukira. Alors nico gituma iyo ndabazaniye umuti ifo kuwufata, ifo kupartager video abantu canke bishobora kubagirira akamaro, bibagirira akamaro. Je nitwa Audrey Muco w'Intore, umuhinga yigenga aba muri Canada, yize iby'ubutunzi business na international affairs mu Bwongereza no muri Canada. Ndabazaniye umuti muwufate kandi mutawufashe ni ikintu ca mbere bishobora kubagarira ingaruka mbi. Ikintu ca mbere rero ni gute dushobora kufixa amadolari kugira amadolari aboneke mu gihugu c'u Burundi. Ikintu ca mbere dutegerezwa kugira nuko mu bihugu biteye imbere nko muri Canada, muri Etats-Unis, muri Europe dufise taux de change imwe gusa. Il faut unifier le taux de change. Ico ni ikintu ca mbere mu gihugu umuntu ategerezwa kubanza gukorerako, ukinifya le taux de change ukabikubura kabisa bya bintu byo kuri marché noir ngo muri BRB ngo kuri marché noir. No, gukubura ivyo mutabikoze amadolari aguma ari kibazo mu Burundi. Alors il faut unifier le taux de change. Uwo ni umuti wa mbere, nico kintu ca mbere ushobora gukora. Dutangure ku muti wo kungene amadolari yoboneka mu Burundi. À la fin turaza kubabwira umuti wo gutora igitoro. Mutawunyoye ntimumbaze, jewe ndabahereza umuti hama muwufate. Mutawufashe ne kazi kanyu. Nitwa Audrey Muco w'Intore nkaserukira East Free TV, n'umuhinga yigenga. Ndabazaniye umuti wihuta kandi muwufate uriho wabonetse. Alors ikintu ca mbere unifier le taux de change. Mworaba nko mu bihugu biteye imbere muri Canada, muri Etats-Unis, muri Chine, hose taux de change nimwe. Hariho competition gusa kandi iyo competition bihari ça tourne autour ya dufaranga dukeya tuvaria au niveau ya taux de change. Nico gituma udashobora gusanga nk'igihugu nko muri Canada uje kuvunjisha nk'idolari, ntushobora gusanga hamwe bariko bavunja ibihumbi 3, ahandi bariko bavunja ibihumbi 5. Nibibaho tegeza tourne autour de même chose. À peine urashobora kugenda bakakugira akadiri gato bakaguhereza nk'utudolari dukeya turengako, and that's it. Donc nukuvuga yuko dufise taux de change iri unifié, irimwe nta kindi. Alors ico ni ca mbere, ça va éliminer abantu bagira spéculation. Ufigize ivyo bintu ça va éliminer abantu bagira spéculation, abantu biba amadolari et tout ça ukajana kuri marché noir. Tout ça, si tu unifies le taux de change, ukagira taux de change imwe mu gihugu, ça élimine tout ça. Nico gituma rero tuje kubabwira kugira mu bitorere inyishu hama dutera imbere twese. Umurundi wari wese ahari arafise devoir yo gutanga intererano ku gihugu ciwe ciza c'u Burundi kugira dushikire ya mbono kazoza yo muri 2040 et 2060 twamaze kuba developer. Merci beaucoup. Alors ikindi kintu naco tugira nuku boostinga cash export, ibintu bizana amafaranga direct. Ibintu bizana amafaranga y'agaciro tukabiboostinga, tukabi-incentiviza, tukabishira ko ama incentives ku buryo tubigurisha cyane gose kugira amafaranga y'agaciro aje. Hariho lo cafe, hariho lo thé, hariho inzahabu n'ayandi ma minerais yose dufise tukabiboostinga. Alors tukabiboostinga mu nyumve neza, hariho politique
dutegereza kugira yo kuraba macroeconomique politique macroeconomique tukayiraba ngene dukora ivyo bintu urumva uko kuboostinga nuco ufata tous les minéraux ziri raw zitara ba transformer ngucishora uri kuratuma ibintu bizimba mu gihugu ci wawe instead urahamagara ama investissement direct akaza akainvestisa mu gihugu ci wawe akubaka ama industrie akubaka amabarabara akubaka ama infrastructure izo investissement direct akabarizo zisha zitransforma ya mamine yawe hamuka exporta ali produits raffinés. C'est ça qui génère beaucoup d'argent. Nimusubire kuzamura murakora ibintu bitagenda cyangwa bidatumbereye. Il faut travailler sur l'investissement direct sur le sol Burundi. Ukavuga ati turiko dukorera mu Burundi dushaka ko twinvestisa mu Burundi bakazwa gishiraho politique zero yo ku exporta les minéraux zitari transform. Ukavuga ati nta muntu numwe azoshobora gukura inzahabu ngaha itari transform. Nta muntu numwe azoshobora gukura coltane ngaha itari transform. Nta muntu numwe azosubira ikintu cyose citwa ko ari matière première cyangwa minéraux kitari transformé kuri le sol burundais. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Bizokenera ama investissement menshi mugabo tumaze kuvya exportabili rafine bizotanga akazi kenshi mu gihugu hama bizana n'amafaranga menshi y'agaciro mu gihugu usange turatembere. Iyo ni miti niko nabahereza twatangure ku muti w'amadolari mu Burundi nababwiye unifier l'auto de change hama turiko boostinga cash exports. Ivyo bintu ngiye kubabwira ama ikindi kintu naco dukwiye gufata no guhereza kugira gukorera kuri politique macroeconomique meze neza tukinyora ibintu bituma tutaronka hari amafaranga menshi ari frozen. Aba investisseurs nka za Banque Mondiale za FM zande zemereye Burundi mugabo bataratanga kubera iki kubera bagifisa ama red flags bakibona ibintu bitagenda neza mu gihugu bakibona yuko batabona ngene ivyo bintu amafaranga yabo yogira agaciro mu gihugu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Réforme macroéconomique et politique n'intwari bereye mukabi reforminga kugira muce mufata n'abantu bazi kunegosia abantu ba economique abantu bizi babishoboye bagende banegosie kugira ayo mafaranga aze asahirize mu gihugu. Urumva ça c'est très important ko umuntu abigirira. Donc ndabahaye imiti ibiri kuko sinshaka ko iyi video za kuba ndende cyane gose ndiko ndayikora nyarutsa ndiko ntanga umuti w'igitoro n'umuti wiki w'amadolari mu Burundi. Donc ivyo nivyo nabazaniye no munsi ndiko nababwira mudafashe umuti kazi kanya je ntimumbaze ndumuhinga yigenga yavyize muri Canada no mu Bwongereza ndiko ndaza ndabahereza umuti. Ikintu ca mbere biroroshe nababwiye antuka uri nk'umuntu w'umurider muri Afrika ukavuga ati ça unifier le taux de change c'est normal urumva cyangwa ku boostinga cash export ugafata ama policy atuma yuko atakintu na kimwe kitari transformer mu export hanze vyose baza les investisseurs baza kugira investissement direct mu Burundi bamaze kugira investissement direct mu Burundi bigatanga akazi bigacreer des infrastructures bigacreer tout mukaca mu exporta les produits finis zavuye muri ya ma minéraux bikaza amafaranga menshi bigatanga nakazi hama ayo madolari akabwira mu gihugu. Ikindi kintu twavuze nukufahereza akazi gutransforma les politiques macroéconomiques na bonne gouvernance y'igihugu hama abantu bafise bashoboye akazi muka créer des performances des indicateurs z'ama performance mu gihugu cyose ku buryo ibintu bikora abantu babishoboye hama ivyo mumaze kubikreya mugahereza akaza babishoboye baja kunegosia amafaranga ari frozen menshi y'ama Banque Mondiale za FM zane zemereye Burundi bataradebloka parce que batabona neza ineza y'ayo mafaranga bija gukora mu Burundi. Alors ivyo ifo kubikora mu bikorereko munywe uyu muti ndiko nabahereza parce que utawunyoye je ntumbaze. Alors voilà turagiye rero turimanukiye tugiye ku gitoro. Ni gute dushobora gutora umuti w'igitoro? Ari ikintu bita kuriberaliza igitoro. Urumva kuriberaliza ngene igitoro kiriko kiratangwa. Comment on peut libéraliser ça? Gufata umuntu abishoboye mugacreer amategeko muri bimwe politique macroéconomique nako ndavuga mugacreer amategeko abagwiza tunga bakwije amakondition babishoboye bashobora kuzana igitoro mu Burundi mukabareka bagakora ibintu vya monopole mu gitoro ça marche pas.
Ndabahereza akarorero mu bihugu biteye imbere muri Canada, muri Etats-Unis, muri Australia, mu Bwongereza niko tubikora. N'umuntu jewe uno munsi ni ngaha, wowe ukaba ufise amahera, ndashobora kugura company nkatangura gudandaza igitoro kereke pangaho onyo kwibarabara. Mpfa kuba ndabishoboye, mpfa kuba afise umutahe, mpfa kuba afise amafaranga, nta kindi. Urumva nugura company wanje nkaca ntangura kudandaza igitoro, c'est fini. Nta kindi. Le gouvernement ne va pas te bloquer bagucisha kubiti n'amabuye ngo ibitorongo biki ngo giribi ngo zanaya ngo cisha hirya no hino. Non, il faut libéraliser, mwevite monopole y'igitoro nka za Sopebu ntabariyo yonyene ibikora. Leta ntivyinjiremo, leta ni créer amategeko atuma abantu bakora neza, muri liberalize. C'est tout. Ndiko natanga umuti, nabazana imiti ibiri. Wa mbere twawuvuze y'ingena amadolari yoboneka vyihuse, nciye ku mayanga ntinjira indani kuko no kwinjira indani no sigura sinoheza. Ubu naho turiko tuvuga iki? Umuti w'igitoro. Ikintu ca mbere twavuze, il faut libéraliser, umuntu abishoboye wese agashobora kudandaza igitoro kuko mu bihugu biteye imbere kose ndiko bikogwa. Ndababwiye je ndabahaye akarorero uno munsi ni mu gihugu ca Canada, ndabahaye akarorero yuko noba mfise umutahe nkavuga nti nshaka kudandaza igitoro ejo, ndashobora gukaya company wanje ejo nkugura station nkatangura gukora. Fini, ata bintu vy'amantuzeya kandi nkakironka kandi nkakora nkafasha abanyagihugu. Voilà. Nico kintu ca mbere. Hama mukagira ni na mamezi ya price control yo gukontrola les prix. Ngaha anye igitoro, prix y'igitoro ngena ameze ni nko kuri marché de bourse. Urabona marché de bourse kiguma kimanuka gatoya kiduga kigira iki, mugabo kubera hariho competition nyinshi, prix y'igitoro iba yafishije kuri chaque station. Igitoro chaque station ugenda kunywesha iba yafishije. Ubonye bafise prix nini naho habarenga ku dusente tubiri cyangwa dutatu, uragenda handi bafise prix ntoya ukanywesha. Alors tout le monde aba bafise intérêt yo kugira prix ameze neza, ari competitif, ku buryo abantu bashobora kuza bakanywesha ahantu hose bifuza, atawanja wangura, ibintu biri transparent. Ivyo contrôle des prix no kumekinga ashobora ko ata bintu vya corruption biriko birabamwo. Urumva éviter corruption mu gitoro, tugire contrôle des prix, hama tu libéraliser igitoro, hama mwatire les investissements directs y'aba gwizatunga. Narabonye récemment mugwizatunga mu Burundi yitwa Dangote aje kuraba icyo ashobora gukora mu Burundi. Mwana gahunda babwire yuko ujya n'umuntu aciye ubwenge, n'umuntu afite amafaranga menshi, araba investissement ziwe. Dangote aje kugira investissement, akora investissement massif. Urumva nukuvuga yuko yinvestisa afashe amafaranga, akoresha amafaranga menshi cyane gose. Urumva ntaraba nk'igihugu ngo Burundi gusa, aje abagiye kuraba muri region yose akavuga ati nje gufata akarere ka East Africa, niko yinvestisa. Alors nukuvuga yuko turafise intérêt yo kugira des partenariats stratégiques avec la région. Au Burundi bukagira partenariat stratégique avec la Tanzanie, Kenya, Rwanda, Uganda, kugira baresolve iyo ngorane y'igitoro. Si t'as pas de partenariat stratégique au niveau ya distribution ya énergie et tout ça, ntushobora gutera imbere, ntushobora kuronka ivyo kuko urashobora mufise partenariat stratégique mu Burundi kibuze, muri Kenya kibagi hari, muri Tanzania kibagi ahandi, gutyo mugashira hamwe hama distribution ikagenda neza. C'est ça des partenariats stratégiques ku buryo mushobora ku tradinga, mugakreya n'amategeko yitwa free trade agreement, mukagira amategeko atuma mushobora kweshanja tusa neza atakibazo, ibihugu bigatera imbere. Urumva mukugurura imbibe hakaba free trade agreements Rwanda, East Africa, kuko nkajya Dangote ndababwiye yaje mu Burundi, yaragiye no muri Kenya, muri Uganda, hose ariko araraba ngene ashobora kugira investissement stratégique au niveau de la région. Donc nukuvuga yuko igihugu kitazoba gifise des réformes macroéconomiques kandi gifise abantu baciye ubwenge bashobora kubinegosha babizi, kizosigara inyuma. Nico gituma rero turi ngaha East Africa ibazanira iyo miti kugira muyikorere ko nababwiye mutanyoye umuti ukaba expire kazi kanyu. Mwumvirize mu partage video abayikeneye
muyibahereze kugira ibashikeko. Alors ikindi kintu naco nugu transforma comment les produits qu'on utilise. Tuko turarahunga muri Canada les voitures électriques zatanguye kuza cane gose, tuko turara mu Bushinwa ho environnement il est très respecté et amamoto c'est électrique, imiduga myinshi électrique, amazu il faut investir dans ces projets zama solar energy ku buryo tugabanya dependance à long terme kuri energy, kuri oil and gas, ku buryo igihugu gishobora kugira des réserves ziri très important. Alors voilà nivyo tuje kubazanira rero uno munsi. Wowe urashobora kumbarira mu gihugu bivaye mu gihugu aho uri, namba uri mu Faransa, namba uri mu Bwongereza, uri mu Burundi canke uri mu Burundi, urashobora gukomanta ngaha anye umbarire eske uwo muti ndabahaye, iyi miti ndabahaye irakunda mu Burundi, eske ahandi ntiko irakora, parce que murabe muri Canada je ndabahereza karoro mu bihugu turimo biteye imbere. C'est vrai hari abantu bashobora kuvuga ati ntushobora kugereranya Uburundi na Canada cyangwa igihugu n'igihugu, nta gihugu kiba gito parce que Canada yateye imbere kubera ingene yakoze. Donc igihugu cyose gikoze, raba ka Singapore ngene kameze. Muri Singapore bimeze gute igihugu cyose gikoze kigakura amaboko mu mpuzu kikumviriza abantu b'abahinga babizi babishoboye, surtout nko mu Burundi kugira mutere imbere. Ntimuyibaze ko igihugu dushobora gutera imbere antaka Barundi dusiga inyuma abandi Barundi babizi baciye ubwenge baza gukonseya, bashobora no gukora bagakora avec intégrité. Voilà nivyo tubazaniye muri East Free TV. Nashaka kubasangiza umuti mutawunyoye kazi kanyu uraba expire. Nawe urashobora gupartager iyi video mukayihereza abantu babikeneye. Imiti ibiri ndayitanze ngahanye kandi vyihuta, yabonetse w'igitoro hamwe niki n'amadovize amadolari mu Burundi. Merci beaucoup. Nitwa Audrey Muco nkaba nibereye ngaha muri Canada, nkaba n'umurundi wo kwitsitso. Abakunzi ba East Free TV murakoze kudukurikirana no munsi, mubandaye mudukurikirana. Utaragira s'abonner faut s'abonner cankwe ugire na commentaire, ushireko na notification ugira ama video yacu azarabashika ko vyihuta. Naciye ku mayange sinavuze en détail. Merci beaucoup. Bye.